ndabaramukije mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu Look Media. Ndamutse ku buryo bw'umwihariko abakunzi b'ikiganiro Mvura Muganga. Nizera neza ko mumerewe neza aho muherereye hose. Nkuko mubimenyereye mu kiganiro Mvura Muganga, uyu munsi tugire tuyage kubijanye n'ubusugi. Iyo tuvuze ubusugi, abantu benshi mu kibano baribaza ibibazo bitandukanye. Bakibaza mbega ubusugi yo tuvuze ko mwigeme afise ubusugi bisigura iki, ubusugi butakara habaye iki, ibibazo twishi tutaronkera umuco. Kugira ngo turonke umuco w'ivyo bibazo vyose, twaciye tugenda ku bitaro Polyclinique kwa David, twegera muganga arakaza kugira ngo aduhe umuco yongere adusigurire ibitari bike kubijanye n'ubusugi. Twatanguye tumubaza tuti iyo bavuze ko umwigeme akiri sugi canke iyo bavuze ko umwigeme ari sugi abantu twotahura iki? Bisanze bivana na societe. Twebwe nk'abaganga buze umukobwa ni sugi biratandukanye n'undi muntu atari umuganga. Umukobwa w'isugi bisigura iki? Bisanzwe d'une façon globale bavuze umukobwa w'isugi benshi bumva umukobwa atarigera arangura amabanga mpuzabitsina, niko bavyumva. Mugabo nagenda babwire yuko virginité, kutarangura amabanga y'uwase atarico cerekana yuko umukobwa ari vierge. Donc virginité bifise impuzanya nyinshi. Bavuze virginité bo bumva yuko umuntu bakuye ubusugi bakuye kagahimba bita imene kirimi cy'igifaransa. Oro nagenda ntangurenga ndabasigure imene ni iki. Mwumya ko imene nagahimba umukenyezi kari ku bwinjiriro bw'igitsina. Ako gahimba mba niho na kamambrane très fine koroshe kandi kari elastique. Kandi cyo mumenya ako gahimba ni kameze cyo kimwe ku bakobwa bose cyane ku bakenyezi ku bakobwa bose. Donc il y a ce qu'on appelle variation anatomique. Ça varie d'une fille à une autre. Ivyo rero ari byo bica biza gutanga insiguro mu bibazo bimwe bimwe muza kumbaza. Mumanze mumenye yuko agahimba bitwa imene atameze cyo kimwe ku bantu ku bakobwa bose. Hari ubwoko bwishi. Hari nk'abo notangura ko hari abavuka ubona agahimba umuntu avukana, hari abavuka katuguruye ugasanga kaguma kugaye, uwo rero ugasanga ari imperfore. Hageze ko aronka n'ubutinyanka arababara cyane gose. Kenshi tuca dufata kuko amaregre butinyanka bwateza gusohoka kugeza ku myaka yo mu bigero gasohoka. Ngomba ntibeza ngo bisohoke. Gaca kazibira amaboko gusohoka. Uwo rero n'ufisa kugaye yakugaye complete tuteza guca tukugara uvuga nti kukugurura kugira ngo bishobore gusohoka amarege. Mu nico gituma nakubariye n'abagafise ni kugaye complètement, rimene n'est pas complètement fermé. Kuko yaba kugaye complètement umukobwa atarangura amabubatse abonye amaregre ivyo sohotse nawe. Mugabo dusanzwe tuzi yuko umukobwa atararangura amagara y'ububatsi abonye amaregre ubutinyanka busohoka muri gusohoka bucaye. Urumva yuko ari ahantu ko katugaye complètement. Ni nk'akayungiro. Hari ahantu ushobora guca in partie bigasohoka. Mugabo nagasubiye ko mu gihe abonye kugaye complètement ari anormal. Urumva ari anormal niba abandi bafise imene imperfore azoza guca duperfora kugira ngo amaregre asohoke ubutinyanka busohoka, kandi birababaza cyane gose. Rero urumva ntabakiri vierge batumude vierge kono bivuga ari hose mi imperfore niri perfore nyene haba huguruye nyene natiri perfore kandi atana ni naturere. Urumva nk'ubonye none wocu uvuga ngo natarangwe mawe wubatse ngo ni sugi. Aya je nibaza ubusugi twosha d'une façon culturelle ko ari umuco n'imigenzo utarahura umuhungu. Uvugiye uvuga ngo ngire ngo absence ya imene, je no genda barire bariko batwumviriza bose yuko la présence ou l'absence de l'hymen n'est pas un indicateur fiable de la virginité. Mbega nibihe bintu bituma umwigeme atakaza ubusugi? Igituma umuntu atakaza ubusugi
ni vyinshi. Cambere twohera kuri babandi bavuka nyene dufashe d'une façon scientifique canke culturelle rubo bivana contexte bifashemo. Canke twabifata d'une façon globale bituma gutakaza ubusugi cambere kurangwa mu yubatse. Mugabo mugasanzwe ubire ko abandi nabo nyene bavuka iri perfore abaho. Sinzire ko tuja tubakrasa mu bantu bari vierge ou pas vierge. Birumvikana batwumviza baravyumva. Mwese ari krasa mu mpuzenya abarimo umugwa barimo. Ikindi gishobora gutakaza ubusugi nabantu kuko kakamambra nabantu bagira sport nyinshi. Kuko kaya kamambrane kaka imene kariyetira gose. Kuko mu kakagira sport muscle ziriyetira cyane. Bisigura ko rero nakonye kiyetira. Kashobora gutabuka ko nitumabana karoroshe cyane kari elastique nayo bari. Kashobora gutabuka umva ko zibatakaje bwa busugi. Kandi atamanga yo watse yigeze arangura. Hari naho kakiyeti nako nyene kubera naturellement baswate kabaramwe mu bayo watse swate sport sange cyangwa nyene kakiyetira nyene kubera ariko gasanze kameze bivanye nuko yavutse ameze ivyinshi n'ivyo hari ikintu twita ikintu cukuva no kuvirirana cyo bita hémostase mu Gifaransa. Abantu bose iyo bakomeretse ntibava kumwe. Le système de coagulation si imwe. Hariho le processus biologique ya coagulation umuntu wari wese ihindagura ku muntu wari wese. Hari umuntu aciye ko nakantu gatonya irobine y'amaraso ipfa. Atsitaye akantu gatonya n'uwundi usanga atapfa. Byongera murabizi. Ico rero no gisigura yuko bivana na système de coagulation d'hémostase. Donc amaraso ukuntu avura n'ukuntu avura n'ukuntu atavura y'umuntu wari wese aratandukanye. Yumvikana. Ikindi naco no kuraba iyo imene nayo imeze gute. Nimba imene yiwe yari ampe perfore. None umva azova amaraso gute hari atoye. Twaranamubajije kandi adusigure yongera duha umuco kuvyo abantu benshi bakunda kwibaza mbega umwigeme arashobora gusama akiri sugi. Birashoboka agasama imbanyi atarahura n'umuhungu naho ari gake twobiha pourcentage nto cyane kuko urumva nabare kaka imene akamambrane kari elastique uravyumva koroshe. Par exemple umuhungu n'umukobwa barashobora kugira les rapports sexuels sans pénétration cyo bita caresse agakarisa hanyuma umuhungu akampetetre akagira frottement bakagira frottement si agafrota igitsina ciwe igitsina cy'umukobwa atinjiye sans pénétration. Oro kaka munabare ko arakamwanya gatoye sinjira ntacobuza ko umukobwa asama kandi batigeze barangura amabanga y'ububatsi. Umuhungu ati noje ko atavyo twakoze uri indana nasamye gute oro hamwe bariko barakina tuvye tsana twagiye ico ni kimwe. Ikindi naco naho twogiha pourcentage no kandi muri piscine umuhungu yagiye spermatozoide zirashobora gutembera zirashika hamaze kinjira mu bumba ko zimaze kuzitembera mugabo no incuro nke cyane gose. Umuhungu ari hanaje swime spermatozoide zisigayeko hanyuma umukobwa araje asubira yihanagutse none ntacobuza ko zinjira. Mugabo gusa ivyo tubiha proportion nke cyane si ibintu wavuga ngo imisi yose bicaye kuko bivana na quantité. Nta ngorane ni ega nakore kamanya gisekije naho nyene aho nako gaperfora ashaka gaperfora akantu gatonye naho ufata umukatse ni nka nakore nka wundi bavuka ari imperfora dora tugira abana bakiri bato amaregra baba baza cyane ahugaye akata bikabigasohoka n'ukuri akayo cyane ntayo kandi ayo ndabona naza ni 4 rare vraiment sinzi mugabo nitwovuga ko bitaba bitoshoboka. La science iravuga ko bibaho naho tutarabibona. Mu kurangiza muganga arakaza twamubajije tuti mbega umukenyezi arashobora gusama inda y'amahasa abana badasangiye base. Arashobora kugira n'umuse agatwara imbanya aba fecondation urutu rw'umugabo donc bagahuza ibitsina abagahuza ibitsina no munsi hanyuma urutu rw'umugabo ari mu misi y'agasaho
uhabuze urubuto rw'umudamu n'ubw'umugabo kabahama umwana akaba embryo kaboneka yoye umwana umwe akabaho hama yasubira agatwara uwundi agahura n'uwundi mugabo nayo bikagenda uko nyene muri ya intervalle abumva bari fécondation super fécondation mugabo ni hamwe uzosanga mbere naho ushobora gusanga bavutse batangana kuko ntibaba basamiwe rimwe ni ibintu bishika cyane mugabo la science iravuga ko biriho grossesse gémellaire avec super fécondation donc ya mbere yabaye hanyuma yasubiriye atabizi ya kabiri umubiri w'umuntu urahindagurika sito tujera ujego n'inkabuzo harige za hormone zituma asama ziba zikiri active yarangura amabanga yabubatse akaca asubira kamera nk'uwosama asubira agasama yigira kabiri abana babiri bazovuka batangana muri ico gihe ndangiza ndabakengurukira mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu Look-Media cyane cyane mwebwe abakunzi b'ikiganiro mvura muganga imbere yo kurangiza mu nkundire nshimire bimwe by'imvamutima muganga arakaza Ahekad yanonosoye kuvura indwara zifatira mu bihimba by'irondoka by'abakenyezi we yemeye kuduha umwanya kugira ngo adusigurire yongera aduhe umuco ku bitari bike twahora twibaza canke twahora twumva kubijanye n'ubusugi mugiraho muba mwubahwe naho ubutaha